Abakenyera rugamba sekuri nkona murakoze havuze byinshi rero ngomba ndabamenyesha umuntu wese azi ko atuye kuri mutumba wa Buyumbu ibintu byo gukeza twarabisezereye aho twirutse twarahirutse nta kundi tuzongera kwiruka bivuye mu kutamenya iyo hageze abantu bamwe barajuragirika hakaza abantu babonetse bavuye mu yindi migambwe amaseneri muntu azi yuko atazatumbereza ku nkona azomenya yaje umuntu azi ko atazatumbereza ku nkona azomenya yaje hanyuma kandi umubyizi n'uwa kare amatora isaha 12 ujejwe inama shingiro azotondana nabi Senidede Ramba abagumya banga rema hanyuma umugambwe Senidede umugambwe wamaze kutwinjiramwo mu maraso n'Imana irabizi umukamara bizi yuko umugambwe Senidede ari umugambwe udakumira ari umugambwe abene gihugu twamaze kumenya akamaro kawo Ndasuriye kubaha kaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri Imbonesha yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu no umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'Imbonesha yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisaza bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza mu gateka kaze na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira rero muri mu micungararo igize igihugu cacu Burundi. Ndabahaye kaze mwe mudukurikira muri ijya nino hatandukanye imihugu bibanyi. Ndabahaye kaze kandi mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Riniteka no munezo ntangere by'gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana namwe makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri Imbonesha yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ico weho usabwa no gufyonda sabone na partage kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahe kaze ro makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo na makuru araza gushimikira ku ngingo na cyane zikurikira. Mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD urahamagarira abanyamugambwe ndetse n'abahurikiye mu yindi migambwe itandukanye kwijukira amatora ngo kandi bakazotora umugambwe umwe Rudende uri ku butegetsi ari wo CNDD-FDD. Ibi kandi biruko mu gihe imbonerakure zatanguye gukizura mu mihana itandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho izi mbonerakure ziriko ziratera ubwoba abahurikiye mu yindi migambwe bavuga ko utazokwitabira amatora ngo atore umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD azobandanya araba ngo aho azoca yimukira. Ibi kandi biruko mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yagabishije indi migambwe ndetse n'abandi banyanywanyi ababwira ko kudatora umugambwe atari ikibazo, ko umuntu agomba gutora indongozi izomushikanira ku mbona kazoza y'igihugu cihaye mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 ngo rero kudatora umugambwe kanaka ngo bitari ikibazo. Ibi kandi biruko mu gihe rero ibintu byo bibandanya kuba bibi kuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamye uravugwa mu mabi menshi na cyane kugandagura abatavuga rumwe n'uyu mugambwe bahurikiye mu yindi migambwe itandukanye. Ibi rero biriko birakogwa n'imbonerakure aho zatanguye kwitwaza ibigwanisho mu mihingo itandukanye zigendera abanywanyi b'indi migambwe zibabarira ko mu gihe batazotora umugambwe uri ku butegetsi ngo bashobora kuzohura n'ibibazo bibi bitandukanye. Ibi kandi biraniganwa na bamwe mu banyagihugu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho ndetse bamwe banabivuga na cera na kare bakavuga ko umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo uboreze igufwa ndetse ukananyuruza ukanagandagura abatari bakeyi batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu rero ngaha mu Burundi barahagaritse imitima
bakibaza uko bazobaho mu gihe batazotora umugambwe uri ku butegetsi. Ibi ndetse biranaboneka ko umugambwe uri ku butegetsi mu minsi iheze washikirije amajambo uvuga ko ngo wamaze gutsinda amatora ngo 100% kuko atawundi mugambwe bahiganwa. Ibiro vyumvikanisha neza cane ko umugambwe uri ku butegetsi wamaze gutanguza nyine ibikorwa vyawo ko uzotsinda amatora, nubwo nyene ubandanye utera abanyagihugu ubwoba. Mwavyumviye mu majambo yashikirijwe nyene na bamwe mu mbonerakure na zimwe mu mbonerakure ziriko zirakizura mu mihana itandukanye ngaha mu Burundi. Ni ibintu rero biteye ubwoba, abanyagihugu barahagaritse umutima, mbese bakibaza kuba batari mu mugambwe CNDD FDD ivyo ntibivuze ko atari abarundi nk'abandi. Babandanya bibaza ibibazo vyinshi cyane ariko badafise inyishu, bakavuga ko umukuru w'igihugu akwiye gufata mu minwe ico kibazo cabo batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, babandanya baborezwa igufwa. Ibi kandi biruko n'ubundi mu gihe hari andi makuru dushikiriye muri iki gitondo avuga ko hari undi musirikare mu ngabo z'u Burundi FDNB amaze kugandagurwa, ndetse binavuga ko yo bagiye gushinguranwa iteka nkuko bishikirizwa na bamwe mu basirikare nyene bari kumwe nawe. Ni ibintu bibaye giturumbuka rero, na makuru adushikiye muri iki gitondo avuga ko hoba hari umusirikare w'u Burundi FDNB yoba nyene arashwe muri iki gitondo. Ni inkuru rero iteye agashavu ngaha mu Burundi. Bob Rugurika aciye atohoza amakuru adushikiriza ibimaze gushikira uwo musirikare wo mu ngabo z'u Burundi FDNB ngaha mu Burundi nyene yoba agandaguwe muri iki gitondo nkuko bishikirizwa n'uyu mumenyesha makuru nyene Bob Rugurika. Naho mu Burundi ho rero ngo ukwambika ibara umuntu mu kumwagiriza ivyo adakora canke ngo ugukumirirana uko ariko kose ngo birahanwa hisunzwe amategeko. Muramaze kumva abavuga ngo naka ni umurozi, umukinzi canke ngo atera umukoshi. Iyo rero ngo uwo ukuye agashambara muri ubwo buryo ngo yituye ubutungane urahanwa hisunzwe amategeko. Ingingo ya 226 hamwe ndetse n'2027 zo mu gitabo mpanavyaha zirerekana ko ivyo vyaha ari uguhohotera agateka kazina muntu, maze bigahanishwa gufungwa hagati y'imyaka 10 na 15 hagati, ndetse hagatangwa n'ihadabu y'amafaranga 100,000 y'amarundi no mu miliyoni bivanye n'icaha cakozwe. Iyo rero icaha cakorewe umwana akiri muto canke ugendana ubumuga, igihano kiriyongera. Umukurambere Veronique yatuyagiye agira ati aho hambere hari umuntu yitwa Marita, abanyeshure bamucakure bagiye gukora ikibazo ngo kuko bahuye nawe ntibagitora, nayo tumubajije ko n'abandi bantu bamuhunga yavuze ko atari ko vyari, mbere ngo yari umuntu yibaniye neza n'abantu, aca yigira ko avuga ko bishobora kuba ari byo abantu bagiye barahererekana ko atera umukoshi gusa atari ko ngo vyari bimeze. Naho Kamenge rero hahejeje gutorwa ibigwanisho binyegeje neza ni ku nkengera z'umwonga Nyabagere hepfo y'ikiraro kigabura karitiye Gikizi na Mirango ugirushike aho bita kwa Buyengero. Imiyabaga ibiri nibo yahumutse kw'ikote yirabura izingiye bibaza ko ngo batoye imari, bagiye kuraba basanga izingiyemwo inkoho zibiri za karashe na shakejeri zazo, biboneka ko zari ku kazi kuko zitari zagaraguye ingese. Hari inyuma y'urupfu rw'umuntu
niko guca biruka guhamagara igipolisi ica kiza kuzitora. Abegereye aho ku Nyabagere bavuga ko atari irya mbere muri ako gace hatorwa ibigwanisho. Bavuga ko mu misi iheze abariko baropora umusenyi batoye grenade zinyegeje munsi y'ikiraro baca bazereka igipolisi. Aha mwomenya ko ejo hahise igipolisi cari cazindutse kirasa muri karitiye Gikizi, ariko ivyahatowe bikaba bitamenyekanye. Ikibonekeje nuko abantu batari bake bafashwe barajanwa nk'uko vyama bigenda iyo habaye umukwabo nk'uyu. Reka rombe bashimiye mwese mwari muri kumwe natwe makuru y'imiganiro twabashikirizaga muri iki gitondo. Twe dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko ku mbonesha kuri mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV.